Eh, ndabaramukije cyane abasanzwe mudukurikirana ndabaramukije cyane. Uno munsi nagomba tuganire cyane gatoyi ku bantu aho turi ku isi yose dusanzwe dufise ibibazo bitandukanye. Uno munsi nashaka tuganire utuntu two hirya no hino, tuganire cyane ukuntu twashobora kuza turivura dukoresheje ibimera. Muri kano kanya ikindi kintu nashaka mvugane n'abantu b'abashinga ntahe barambajije benshi ku mutima mperuka gutanga ujanye no kongereza inguvu zo mu gitanda. Ku bantu rero bambajije bati none vyogenda gute ku muntu adafise akamashine ko gukora juisi canke adafise blender. Nagomba ndagusabe ko ushobora gukoresha ibi bintu bikurikira. Twese ndazi mu rugo turafise burya bumashine burapa inyanya, burya bumashine twese turabufise. Ico nogusaba sikindi, fata igitunguru gitukura ukirape, apana kugihimbagura n'imbugita, kirape. Uca ufata n'ubutete butanu bwa tungurusumu burape. Uca ufata n'agapande ka tungurusumu gatonore neza nako nyene nukarape. Uhejeje kukarapa, ukoze igitunguru kimwe ugakora n'ubwo butete butanu bwa tungurusumu, ugakora n'agatumba kamwe ka tangawizi. Uca ufata uteke amazi angana n'iritiro n'inusu. Yateke abire, harya abize uca ufata uyakure ku ziko uyasuke mw'ibase. Uca ufata ivyo bintu vyose wakoze uca ubisuka mw'aya mazi angana iritiro zitatu, iritiro n'inusu, mutubabarire, iritiro n'inusu. Uhejeje kubishira mw'ayo mazi angana iritiro n'inusu, ca ubirindira amasaha 3. Harya vyahoze, fata nufate agatambara keza ubikanye neza kugira ngo ibe juisi imeze neza. Cuza urafata agakombe k'akarobo mu gitondo usizemwo ibiyiko 4 vy'ubuki. Fata akarobo mu gitondo ushiremo ibiyiko 4 vy'ubuki, akarobo saa sita ushiremo ibiyiko 4 vy'ubuki, akarobo ku mugoroba. Bikore iminsi 21. Nimba mu gitanda hatagenda neza uzogaruka umbarira. Hanyuma vyiyongereyeko, bibaye vyiza ukaronka ico bita umudarasini. Umudarasini benshi mu Burundi bawita ngo n'umuda. Ukaronka mudarasini, hanyuma ukaronka n'ico bita piripiri manga. Umudarasini, piripiri manga, ivyo ukabitekana, hanyuma ukaca urondera na kirikima, ico bita ikinzari, ukabicanga. Hanyuma ukaca urondera nico bita gute, uronse piripiri manga ukaronka mudarasini. Ivyo nyene umaze kubironka ukaca uza urabinwa uko nyene ndabikubwiye, ukabitegura neza uko nyene ndabikubwiye. Ndazi hagati y'iminsi 3 n'iminsi 5 woba wamaze kubona inyishu itomoye neza cyane. Mu gitanda vyogenda neza, mu gitanda vyogenda neza atacamira, biragenda neza cyane kubera ko uwo n'umuti maze gufashisha abantu benshi cyane. Ni kubera nyene usanga ubuzima buzimvye, ibintu biba bitoroshe. Umuntu yogerageje akagura ifu y'ibitunguru bitukura irahari,
akagura ifu ya tungurusumu ifu irahari kandi yizewe imeze neza, akagura n'ifu ya tangawizi imeze neza, ivyo bintu akagura n'ifu y'umudarasini n'ifu ya pilipili manga. Izo fu, ivyo bintu vy'amafu vyose ukavyicarana, canke ukaza urakora ibiri natirere bikiri bibisi, vyose birakora. Nshuti yanje, uwo ni umuti ukomeye cyane mu gitanda. Ariko ikindi kintu, ku muntu w'umugabo azi yuko yakoze ikintu ca masturbation, yogerageza akaza aranwa aloe vera, akayitegura neza aloe vera akayinwa. Irarura, ariko aloe vera ikemura ibibazo byinshi cyane, kuko nk'ahantu hakwamye aloe vera irafise kuhakwamurura kandi ibintu byose bikagenda neza. Vyiza umuntu afise ikibazo yoza aranyandikira muri commentaire, hanyuma nkamuha inyishu y'ikibazo yabajije. Shishikara gukora share, like, subscribe na comment ku rubuga rwacu rwa Youth Media TV. Ariko izi video ndabaha inyigisho kandi zitunganije neza kandi z'ibintu vyizewe, mwogerageza kuza murazisangiza abandi, kubera ko ubumenyi ndiko ndabubaha nanje ndifuza ko mwobuha abandi. Gerageza muze muragira share nyinshi mu magroup atandukanye, kugira ngo ubu bumenyi ntibuze buraguma muri twebwe canke muri mwebwe muzoba muroreye zino video, kubera ko abafise ibibazo si jewe canke wowe gusa, hariho n'abandi bafise ibibazo kandi ushobora gusanga bikomeye kundusha canke kukurusha canke kuturusha. Rero izi nyigisho twogerageza kuza turazisangiza abandi. Hanyuma abifuza kuba bovugana natwe, mwotwandikira kuri WhatsApp. Ku bari hanze y'igihugu mwotanguza akamenyetso k'257 61 22 54 34. Iyo ni nimero ya WhatsApp ushobora kundonkako ku bantu bakoresha WhatsApp. Mwogerageza kunyandikira, kutwandikira. Ikigo Menabu tuhari ku bwanyu kugira ngo dushishikare kuza turabafasha aho habadidaniye, aho mudashoboye kuba mutahuye, mutatwandikiye kuri iyo nimero, mwashobora kuza murandika muri commentaire mukatubaza ibibazo bitandukanye. Ariko nuko nabonye yuko abarundi dufise ingwara, abarundi turafise ingwara y'ubumenyi buke, canke umuntu akubwiye ngo akusiguriye ikintu akakubwira ikintu ukumva ngo sivyo, reka ubuswa, reka ubusikro. Inshuti yanje, sinota umwanya wo kuja ku mbuga ngo ntanga inyigisho z'ibintu bitari byo. Oya, ndiko ndaguha inyigisho y'ibintu nzi neza 100% kandi bimaze gufasha benshi. Rero sinumva rero wowe nimba woshobora kuvuga ngo ivyo sivyo, reka kubesha abantu. Sindi hano kugira ngo mbesha abantu, ndi hano kugira ngo nshobore gukiza abantu. Rero sinofata abantu miliyoni n'imiliyoni bankurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi ngo ndabashikiriza ibintu bidashobora kubafasha. Gerageza dushobore kwivura dukoresheje ibimera, hanyuma natwe tuzogerageza kubashikanaho amakuru ku mwanya ukwiye. Hanyuma abakize namwe ndifuza yuko mwogaruka muri commentaire mukaza kutubwira ati twakize. Hanyuma wakoresheje umuti naho utakize, garuka muri commentaire kandi utubwira ati umuti narawukoresheje biranka, hanyuma tuguhe uwundi muti, kubera ko amagara y'abantu aratandukanye. Wowe uno munsi urafise ko burwaye malaria, ukavugwa na paracetamol, uwundi akagwara malaria ugasanga bamuteye amaserumu, uwundi akagwara malaria ugasanga yivuje umubirizi, ugasanga ikinini nta na kimwe kimufashije. Rero imibiri y'abantu iratandukanye, nkuko amahormone atandukanye, abasoda b'umubiri batandukanye. Rero resistance y'umubiri wiwanze siyo resistance y'umubiri wiwawe, canke siyo resistance y'umubiri wundi muntu. Rero imibiri iratandukanye. Rero umuti nivuje
urafise kunkiza ariko wowe ntugukize, ariko wafata uwundi muti ugasanga uragukijije. Ni nk'uko ushobora kurwara malariya ugasanga uraguze paracetamol biranse, uraguze amakinine biranse, wagura kwaritemu ugasanga ziragukijije. Rero urumva rero uko imibiri igenda itandukanye niko igenda ifata imiti. Rero tuzogerageza kugenda turabashikanaho imiti itandukanye, uyu wanse tukurangira uwundi, uyu wanse tukurangira uwundi, kugezaho uzoshika kwihangiro ry'ico wifuza gushikako kugira ngo amagara yawe agende neza. Sawa, murakoze, ndabifurije ibihe byiza, umwami wacu abahezagire cyane.